Ngijyana ikigo c'imarayo. Oya. Ni kuri biro nta kigo c'imara ngado. Uri docteur w'abamaraya nga. Shaka kuvyemera. Sheri mbabarira sheri. Dekura yabazi ko ari yishano tuje guhuru. Iyi sinakwirwa ndaza. Mbiriza sana. Reka kumoka. Every story matters. Yes, hello guys, abakunzi ba TV. Nizere ko meze bon. Meze neza. Hama ndashima Imana uko biri kose meze neza hama. Bon, umuribuka ajya mahasa mujya mukobwa rero nta muntu nta numwe aziko ja nza kubahuza. Donc kujya mukobwa arambwiye ati nshaka umuze na naka comme ça ngira icyo ndamubwiye. Ariko sinashimye kumubwira ko nzomba nambwiye ati nzobikora mugumva ntivyoroshe naho muca muvyumva ko biba bitoroshe. Rero umukobwa hasiga nka 2 minutes kugira ashikire kuko naba kure aba ngaho hafi cyane ngaho mu Kinama. Umuhungu nawe hasiga nka 5 minutes ko bose nabaye amasaka akakungana ya ni mpamvu ntangiye gukora introduction kugira ngo aza kumenya ko ari ikiganiro simple ko naza gutangura gushika ya naza kubanza gushika habura nk'iminota mikenya gusa kugira ashike nyama ndamurindiriye kugira bigende neza. Ndamurindiriye ambwiye ngo agomba ashike mu kanya ya mbona n'amasaha agiye menda murindiriye ambwiye ngo mashike ndamutelefona basi mbona atari ko aragira. Oui, karibu. Watebye? Cyangoye. Ndabona aberewe, mubereye misi yose. Merci. Abo cameraman ntizindi micro ngaho kugira bigende fresh. Yo. Weraba. Yo. Ramutse umuntu. Ni sawa. Sawa. Oya. Nububesha. Ni mwaryamanye. Ni mwaryamanye. Oya. Oya guti kura bukwega. Isi rero. Amakuru y'imisi ni meza. Yarakamba. Amakuru ni meza. Yego. Gahoraye. Nahora nyene mu bintu byinshi. No mwere misi yose. Ndabyisangamo rego umukobwa n'uwo kuberwa. Wambaye Victoire, urakunda abahungu kweli. Nurundi kandi barakujya. Cyane. Uri nuzenye? Ndi. Bichubisi bachavu hajya cameraman imara chaita gute. Imara sire. Ari umuslay queen. Nawe uratanguye ibya. Utubu umuslay queen. Harakanze gukora mu minota ngahe tu. Donc hari umuntu agomba ashike ngaho wowe ucuja hari inyuma gato. Nutinya kubera hari umuhungu hari wowe ucuja hajya gato. Okay. Ashise uwo muntu ucuja hajya. Shawara wozura amafaranga rafise ubwanwa. Urumva umuntu afise ubwanwa caronka amahera. Umukobwa. Ucumu gwiza tunga. Ngira nzo yaronka ndayarose byo bari byiza. Nuburafise rero ujuka jama ukagana telefone nkiyo yose. Telefone ngara nkuko amwe none isi bisanzwe. Mbe wayiguza ngahe cyane mukuru yakuguriye. Oya. Nariguriye jeje nyene. Nene mbe mu buzima usanzwe ukora iki? Mu buzima bwa misi yose ndadandaza. Udandaza iki? Ndadandaza impuzu mu isoko. Amajaye. Mkinama ngaho nyene mu isoko. Impuzu zagute go boye. Impuzu zagute. Impuzu z'abakobwa. None kutaramanze gushorera. Yo kimpuzu zagute. Impuzu amapantaro.
imipira ahubwo rero wa muntu iminota turayambwiye na kombi wewe ndakwereka wewe hariya gatoya okay genda utwara na mikro nta kibazo nta boka wambaye ibicomekeye sindakubajije oya nta boka nambaye nta boka nambaye kurahenera te gushire ngaha kameramani nawe wacu afise umugore kandi aragwaye n'amaso y'imbwa ntacabona genda hajya abakunzi ba STV impamvu ndamubwira je hariya ni kubera wa muhungu akumbatse donc yambwiye dize n'unusu zirageze ni mu mushe ndamubwira aje hariya kugira bite gusarisha uyi karibu fresh oni muri mu diaspora ma uri umuzigo uvuye kurangura nari mvuye gusa ahantu gukoresha imashini yanjye yari yarapfuye gusa je ndakunde umwanya wawe umva urubahiriza umwanya nakubwiye na 30 we wamaze gushika yambo byashitse ko ati no musata akazi nari mfise ko ari weekend ifo ko nyaruka ni mumva wacu ukoresha umwanya nakoresheje umwanya byaje umukuru imisi none ani meza tundashima ntungana umeze neza ukuntu mbonda gwaya akagiripe n'inkorora nyene nari maze nubwo amaso y'imbwa ya ngo amaso y'imbwa ndazaga amaso yakaya ngira wande meze bon mbo barakomeye nawe meze fresh meze neza n'ukuri okay ndashima nibyo no kukubona kabisa kandi waberewe nani ibi ni bisanzwe n'ivyo muhira nyene wako ari muzi z'akazi nyene zo kuguma twiruka tuduga yego mbe sami nugeze mbwira burya wowe ukora iki mu buzima busanzwe muzima bw'iwaje kazi kibaje karagoye ndi n'umukoneseri ucuruza ibintu vy'impunzu nyene aho ni bon nibiki n'umuzi tena ibiri vyo amamagariye nta uzi ibiri vyo amamagariye uye yarasanzwe ari ngaha yarakwiriye yaragukunda ashasa mini kw'Imana umbiriza mamba ari ibi amamagariye giye ngende namanya fisi orinde no piyaga no cyo baga tunamaze kubwira kuba ndaba nibiki ibi ndabyanga no kudi ndabyanga iyo abimbwira basi ko tuza guhura nkabimenya iyo muza guhura ntwari kuza Yenda ubwati maze guhura na Berize none Beri kumufitira amaso nk'inkuru toye mubwire muye n'umukoshi wo mu gatondo kubera muye n'umukoshi wo mu gatondo shera para kuvuga uko byarashitse cyangwa ngira ahaza ngira ikigo c'imarayo oya ni kuri biro nta kigo c'imara ngado ni docteur w'abamaraya nga ngira ni docteur wabo oya kamen sindabikunda shero turarekisha vusheri biga byararenga biza sidisheri wawe sibyo mamba ari ibi wamamagariye je ndasohoka oya ntusohoke sa numvizo ndasohoka wamamagaye uze tuyage umamagariye utena nuziko nakubwiye ko atawonye ikeneye ego aramwibuta ko atawukeneye mugabo shavuririrwa ntirara kamen aje mu buzima bwanje shavuririgumako sheri nashaka je tuyage sheri uyaga nande wewe urafite ibyo twoyaga wewe gusa nashaka ndagusaba imbabazi umbabarire sheri bihere byarashitse umviriza sibyo gendura babahungu mukundana ngo ni benshi ngakwisi sheri umviriza juri kurambwira ko noja kurabundi umuhungu tokundana ndagusiga wewe ya umviriza je numva narambiye ntabwo kurambirwa kuko mukadashavura ntabwo kurambirwa nari kumumviza mwabira kurambira vrema ijwi ryo giye gutwi yarabonye ko yakosheje niyo mpamvu ariko aragusaba ikigongo rero sinumva ko ucabura nk'uko kose ibyakisuje yabaye sishobora kwemera ko dusubirana sishobora kubyemera sheri mbabarira sheri byashitse byakura wabonye ishabi kaduga ishabi kaduga sheri mbabarira sheri sideka kunkora n'amaboko yiwe nge nasarira wowe uroga wewe sheri Japa kuzuanza abakobwa uyarogoye yaroga arogoye
numva nuka none reka kunkorako sindakuzi mbiriza sana nakubwiye ko mpanza gucabura sivyo mukanda shavura umuntu yarito ikosa Sheri byarashitse mbabari mbiriza ujya nyene mwaryamanye genda rwa kubira umugabo ndigwari sishaka kuvuga amajambo menshi Sheri please naje kubera wewe sivyo naye mvuze reka mbiyomba cashikira mu nyandyame ndagwaye iyo uje kumuzanisha ni y'umukobwa wasindisha pusha ne waje shavu yanje nakubwiye ko mukanya ndamukubitira casoho wakawo reka kunkorako ibisoko vyiwe mbe ndahuye n'umukoshi Sheri please mbabarira Sheri dusubirana Sheri n'umuntu wawe ingurube je ndakuzi jewe sindakuzi basi nimba waramukunze ajyo bavuga ngo nta muntu ngo waheba uwo yakunze sivyo sindisha vumubabari mbega urazi ko ivuka bahondeje ko atariyo bagura ndabizi siyo bagura je nakuntu agerageje uburyo bwose ndamwereka urukundo araba asabona abandi mugasami erega wewe nawe urafise amakosa kuko iyo umubwiza ukuri ko uri fisi hasa kandi mubona ko musane murabasa nyene neza urumva birago kubatandukanya nawe urafise ikosa ntibigeze umubwira ko fisi hasa bo ikosa kuba ndarifise uwo ndakubaze wokunda n'umuntu indwi zibiri zitatu utamuzi gusa amahasa ntabwo gutandukanya amahasa urayamenya umushiri wawe uramumenya umushiri wawe uramumenya Sheri mbabarira niwe wabikoze sindakuzi abakuga b'iki gihe we wamburanye iki wewe ubusi utwa gusa ubumbaya nibwo bukuzuyeko washatse kuja ku bagabo uvyare direct genda kuri urya nyene yagutwara gusa mbwiye ko batigeze babana baratese bararyama je mumaze kubana mu nzu imwe biswe ko mwaryamanye mwarabana none basi we nta muntu wakora ikosa bakakubabarira gusa ndarikora bakambabarira mbwa je iwanje uboreye ikosa sindakubabarira uwo koze ikosa barakubabarira ngo koze iwanje biva n'umutima kandi nakubwiye ndiko ndihuta ko ndishumana igiye Sheri mbabarira byarashitse yabazi ko ari yishano tuje guhuru iyi sinakwirwa ndaza mbere atari kweli nakubwiye nundi munsi mamba uje kumamagara duhure n'uyu sindabikeneye mu buzima bw'iwanje uzi uko ibyo ushaka umamagare duhurira ahandi mugandi tuze duhurira nishani mugabo umuntu birashika akagira reka kuhora mana je perezida ntagize nta nakumwe urumva Sami ubona ko yanse umuganda gwenda garutse yaravuze je nanje sinzi ko atandukanya neza makaba bari kumwe basi umwe akavuga ati nakacande naka byara tujya mu muraryamana weje wogindasi mugakundana n'urya ikibazo nacu nukugira ndi ngo dafise urukundo nico kibazo Jesse shobora gukundana kandi nta kundi je nako ntari nagize kweri nta kundi vraiment nta kundi kabisa so abakunzi ba STV mana ko ibintu bigoye birakomeye je nako ntagize Sami murabona ko ja yanse ndabakunda cyane je nakundi bise no gukora mugabo ujya muhungu Sami vyavuga arafise akayezo kuko ntungavuga ati yararyamanye n'amani hasi cyane nakumva kumwe twaramaze baramaze kuryamana nawe je cyo subira kandi akaza tukaryamana kandi barikumvikana sikintu kimeze neza je jya munda mutahura Sami nubwo bafise ikosa mugize avuga birumvikana nako ntagize ibisigaye nzorondera rijya rindi hasa genre numve aha hagaze ko ashobora gutora Belize canke byogenda gute ndabakunda cyane Imana ibayizagire gose. Every story matters.